Reka ndabaramutse n'abahe ikaze mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne ya YouTube ya ICTV. Turazi ko muri benshi muba murindiriye ko tubashikiriza bishasha, tubazanira amakuru atohojwe, tukabashikiriza avugwa mu mutekano, inkuru zivugwa mu vya politike ndetse n'ayandi makuru aba yagiye aragarukwa ko cancane ivyavuzwe mu binyamakuru, ibigarukwa ko ku mbuga ngurukana bumenyi n'amakuru tuba twavanye mu masoko yacu atandukanye adushikiriza amakuru, tukayatohoza tukayatunganya mukayakurikira ingingo imwe imwe ku yindi. Kuri no tariki ya 18 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi 2025 mbazaniye inkuru idasanzwe. Ni inkuru ivugwa ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye c'i Bujumbura. Ni ikibuga c'indege muri no misi gisa nikitariko kirakora kubera ko kuva aho tubabwiriye amakuru yuko hari abantu binjiye mu ikoranabuhanga rikoreshwa ku kibuga c'indege ca Bujumbura, tukababwira ubwoba ubutegetsi bwagize ko hoba hari abagwanyi binjiriye iryo koranabuhanga gace indege ca Bujumbura, bakaba barashoboye no gutwara amakuru atari make, bamwe bagatangura kubyegeka kuri M23 bavuga bati mu gihe hari icuka kibi hagati y'u Burundi ndetse na M23 cancane ku ntambara ziri kubera mu gisagara ca Uvira ndetse neziriko zirasatira ico gisagara, ngo hoba hari abantu boba bamenye ko u Burundi kubera ko buri gukoresha ikibuga c'indege ca Bujumbura mu kurungika ibikoresho by'intambara ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye biva ku kibuga c'indege ca Bujumbura bikinjira muri Uvira mu kuja gukingira ico gisagara kiriko kiragwanirwa n'u Burundi, kikagwanirwa na FARDC, kikagwanirwa na Wazalendo, kikanagwanirwa na M23, kuko M23 nayo ivuga ko atamutekano usesuye ifise mu gihe igisagara ca Uvira kiri muri Kivu. No kuvuga ko M23 igomba kwigarurira Kivu zompi, no kuvuga Kivu Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Izo Kivu zose zikaja mu minwe ya M23 kugira ishobore gukingira ibigo canke si bibanza yigaruriye, no kuvuga yabaza Uvira, yabaza Goma ndetse na Bukavu. Ivyo rero ni urusobe rw'intambara ndetse n'ibibazo biri kubera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko Burundi bukaba bwarisanze muri iyo ntambara nyene kubera ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye hari amasezerano yagiraniye na perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, wamusavye ko yo muha abasirikare ndetse n'ibikoresho kugira mufashe kugwanya M23. Perezida Ndayishimiye akaba yararonse n'amafaranga atari make kugira arungike ingabo z'u Burundi kuja kumufasha kugwana intambara muri Kongo. Si ingabo z'u Burundi gusa, hari n'abandi basirikare bavuye mu bihugu bitandukanye, abasirikare b'abamerceneri n'abacangero bavuye mu bihugu bitandukanye, barimwo nk'abavuye muri Romania ndetse n'ahandi hatandukanye. Hari n'abavuye muri Samidi muri SADC ndetse harimwo abavuye mu bihugu nka za Malawi, Afrique du Sud ndetse n'ahandi hatandukanye. Abo bose baje kugwana intambara n'igisirikare c'u Burundi kikiyongerako. Ariko ni ivyavuzwe cane, ivyo murabizi twarabigarutse ko ndetse n'amakuru atandukanye. Murazi neza ivyabaye ko izo ngabo zose zakubiswe, zimwe zigataha zigasubira iwabo, nk'iza Afrika y'Epfo zaratashe zisubira iwabo. Ingabo z'u Burundi zirahunga igisagara ca Goma, ziranahunga n'igisagara ca Bukavu. Aho hose ingabo z'u Burundi zariyo zarakubiswe inshuro na M23, zirata ziromoka zirahunga zihungira mu gisagara ca Uvira. Nico gituma rero Uvira kiragwanirwa cane, kuko M23 ivuga ko abo bose ingabo zatsinzwe ziri ku ruhande rwa Kongo zahungiye muri Uvira, ariko hakaba n'igisagara kiri strategique cane kubera ko ni igisagara cegereye cane igihugu c'u Burundi. Uburundi kuba bushigikiye rero perezida Tshisekedi, kandi M23 ikaba idashobora kwemerera umuntu aza kuyiteza umutekano muke, bategerezwa kwigiza inyuma abo basirikare b'u Burundi ndetse n'aba FARDC n'izo Wazalendo ndetse n'aba FDLR. Nabo bose bafatanya, ni coalition ifasha M23 kugwana. Ivyo si byo tugira tugaruke ko igituma tubivuze nuko gisagara ca Bujumbura by'umwihariko ikibuga c'indege ca Bujumbura carakoreshejwe mu kurungika ibikoresho. Muribuka ko n'igihe
umuyobozi wa Twirwaneho General Makanika yicwa, vyavuzwe ko drone yoba yarakoze igitero camuhitanye, yoba yaravuye mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo vyaravuzwe cane muravyibuka. Mu minsi iheze rero harabaye agatendo gakomeye aho hari igitero kidasanzwe mu buhinga bwa none, muri tekinoloji, mu ikoranabuhanga, cagabwe ku gisagara ca Bujumbura. Indege zimwe zikaba zarahagaritswe vy'akanya gatoya, ibikoresho bimwe bikaba vyaranimuriwe ahandi, ibikoresho vyari ngaho, ikoranabuhanga rivaho. N'amakosa akomeye yakozwe n'urongoye ikibuga c'indege ca Bujumbura ndetse n'abajejwe gucungera umutekano mu vy'ikoranabuhanga ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Benshi bavuze ko ari igitero ca M23, ariko gushika no munsi ivyabereye ku kibuga c'indege ca Bujumbura vyarabaye amayobera akomeye. Gushika no munsi nta muntu azi ivy'ukuri n'ibiki vyabaye. Ivyo twarabivuze, abakozi ba CNDD-FDD baradutuka iyo bakumbuga ngurukana bumenyi za Facebook, za cacane kuri no rubuga dukoresha gwa YouTube. Mbayahaga Isidori ni umwe mu bakozi ba CNDD-FDD ari gukoreshwa cane muri kino gihe hari intambara y'amajambo mu karere hagati ya Kongo ndetse n'u Burundi, hakiyongeraho n'igihugu c'u Rwanda, kubera ko ni ibihugu biriko biritana ba mwana. Bamwe bati kibazo ni mwebwe, abandi bati kibazo ni mwebwe. Ugasanga iyo ntambara y'amajambo iriko irarikoroza cane binyuze muri propaganda zitandukanye zikogwa na buri umwe bitewe n'uruhande ashigikiye. Isidori Mbayahaga yaradutse ati ikibuga c'indege ca Bujumbura ni nyabagendwa, ati nta mupaka w'u Burundi na Uvira wugaye, ati ngo tugende ndakujaneyo gushikaneyo tugaruke. Yaravuze amajambo menshi, ngira twaranabivuze ko mu nkuru zacu twagiye turatambutsa, ariko ikimenyetso sindamusiga kimaze kwibonekeza muri kano kanya nuko inyuma y'amakosa yakozwe ku kibuga c'indege ca Bujumbura mw'ijoro ryakeye habaye ikintu kidasanzwe, aho nanone hasubiye kuba irindi kosa nk'iryo, ariko hakaba hanabayeho ibintu vyateye ubwoba bamwe n'abandi, vyanatumye Perezida Ndayishimiye ubwiwe afata ingingo y'ukubogoza agakura mu mabanga akirukana umuyobozi w'ikibuga c'indege ca Bujumbura. Izo mpinduka zabaye inyuma y'ayo makuru yose twabahaye ndetse n'ivyabaye, nubwo bamwe babihakanye, ariko harabaye ikosa rikomeye rishobora no gutuma igihugu kija mu kaga gakomeye. Ikibuga c'indege ca Bujumbura mw'ijoro ryakeye cahagaritswe vy'akanya gatoya. Ivyo navyo abakozi ba CNDD-FDD canke abayoboka CNDD-FDD basumirinda cane barya mwumva bavuga ku marezo sosiyo, bavuga ko amakuru aba atangazwa n'abansi b'igihugu bagiye guca babihakana, bavuga ko ivyo navyo bitabaye, ariko amakuru yo kwizera kandi ari verifiye nuko ikibuga c'indege ca Bujumbura habayeho izindi mpinduka zidasanzwe. Umuyobozi w'ico kibuga we yamaze gukugwa mu mabanga, turaza kubigaruka ko. Ivyo rero ikibuga c'indege ca Bujumbura nticakiriye indege zururuka, nukuvuga nta ndege yemerewe kugwa ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Ivyo rero bikaba vyabaye kubera ikosa ridasanzwe ryabaye. Ivyo rero vyoba vyaturutse kuki? Ivyo vyaturutse ku ndege y'ishirahamwe ry'Ububirigi ryunguruza ibintu n'abantu biciye mu ndege, Brussels Airlines. Iryo shirahamwe ryunguruza abantu n'ibintu, indege zaryo rikaba zitari zirekuriwe kugwa ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Akaba rero iyo ndege ikaba yagize n'ikibazo mu gihe yariko iruruka, ikaba yapfiriye muri piste. Ivyo rero vyatumye ikibuga c'indege indege zururuka zihagarikwa vy'umwanya mutoya. Ico kibazo catumye ijoro ryose atandege, no kuvuga ijoro ryo kwigenekerezo rya 17 z'ukwezi kw'icenda mwaka 2025, vyatumye izo ndege zose zururuka zidashobora kwemererwa kubera ko hari ikibazo nk'ico. Ico kibazo rero catumye ijoro ryose atandege iguye ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye ca Bujumbura. Umuyobozi mukuru w'ico kibuga c'indege Joel Nkurabagaya akaba yemeje ayo makuru, ariko ivyamushikiye mu nyuma navyo vyabaye akaga gakomeye cane. Mu majambo yiwe imbere yuko hakugwa mu mabanga yagize ati inzira indege zururuka zicamwo yari yazibiye
inzira indege zururuka zicamwo yarizibiye ijoro ryose. Ni kubera indege ya Brussels Airlines yapfuye iriko iruruka, bikaca bituma izibira inzira. Kubw'ivyo izindi ndege zose ntiziraronka aho zica mu kururuka, ariko ikibazo catorewe inyishu nk'isaha 5 z'umurango. Ayo ni amajambo yavuzwe n'uwari umuyobozi w'ico kibuga c'indege, ariko benshi bavuga ko ari amakosa akogwa na bamwe mu bari kuri ico kibuga, navyo turaza kubigarukako. Uyo Joel Nkurabagaya akaba avuga ko iyo ndege yashizwe ku ruhande, aho rero ngo izoshobora gukorerwa hanyuma isubire kuguruka. Uburuja n'uruza rw'indege ngo rukaba rwasubiye kubandanya tankomanzi, ariko nanone umuyobozi w'ikibuga c'indege President Ndayishimiye yaciye akura mu mabanga. Bamwe bavuga ko ashobora no kuba yafashwe ariko arakurikiranwa agasambishwa mu iperereza ry'u Burundi. N'impinduka mu buyobozi bw'ikibuga c'indege Melchior Ndadaye, aho Lieutenant Colonel Gervas Harerimana ariwe yarungitswe kurongora ico kibuga inyuma yuko habonetse ko hari amakosa akomeye yakozwe n'uwo yasubiriye. Itangazo rya sirikiye cane kuri rezo sosiyo, ndetse rikaba ryanahanwe mu magrupe cancane ahurikiyemwo abategetsi bakomeye muri CNDD-FDD, bikaba vyanamenyeshejwe umushikiranganji w'ibikorwa remezo ndetse no kunguruza abantu kuri wa 18 z'ukwezi kw'icenda 2025. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye batazira General Neva nibwo yashize ahabona impinduka zikomeye mu buyobozi bw'ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye, aho Lieutenant Colonel Gervas Harerimana yashizwe kurongora ico kibuga asubiriye Joel Nkurabagaya. Twari duhejeje kukubwira ko yari karavuga ku vyabaye nyuma y'aho ikibuga c'indege ca Bujumbura zitemereye ko indege zururuka zishobora kukigwako, ariko bikaza binakurikira ivyo twababwiye vy'amakuru y'umutekano yo bayorebwe kuri ico kibuga c'indege kubera uburangare bwa bamwe mu bakozi bakora kuri ico kibuga. Joel Nkurabagaya rero akaba yari amaze imyaka irenga 3 kuri uwo murimo, kuba ari umuyobozi w'ikibuga c'indege ca Bujumbura, aho yari yatanguye kuva igenekerezo rya 30 itariki ya 30 z'ukwezi kw'icenda 2021. Iyo mpinduka kandi ikaba iza mu ntumbero yo gutsimbataza umutekano, kunoza imikoranire y'ico kibuga ndetse no kujijura mu bijanye n'itwagwa ry'ingenzi n'ibintu, bikaba rero ari imwe mu nkingi z'iterambere rirama mu mugambi wa leta y'u Burundi. Ariko abenshi banabihuje n'amakosa yakozwe ku kibuga c'indege ca Bujumbura mu minsi iheze, ndetse n'ikosa ryaraye ribaye. Lieutenant Colonel Harerimana akabazwi nk'ufise uburambe mu bikorwa vya gisirikare ndetse no mu micungararo y'ibikorwa vy'amategeko, akaba rero yitezwe gushira inguvu mu mugambi wo kugira ikibuga c'indege ca Bujumbura gihangane n'ivyo mu karere cancane umutekano ndetse n'ibindi bibazo biriko biribonekeza muri kino gihe. Mukaba mwomenya ko iyo mpinduka ari ikimenyetso c'uko leta y'u Burundi yoba hari amakuru ifise ko hari ibintu bishobora kuba bitifashe neza, ariko nanone hakaba hari ibindi vyo gutsimbataza umutekano ndetse no gutunganya neza ibisata vyayo cancane ivy'indege, ndetse muri kino gihe biboneka ko bishobora kubangamirwa cane, bikaba rero bihurikanya n'ibikorwa vy'igihugu n'ivyambukiranya imipaka cancane muri kino gihe havuga umutekano muke mu karere. Ariko ababikurikiranira hagufi vy'indege n'intwagwa ryazo bakaba bavuga ko hari ikibazo gikomeye cane gishobora kuba, kubera ko mu gihe havugwa ko Burundi buriko burakoresha ikibuga c'indege ca Bujumbura mu guha inzira ibikoresho vy'intambara ndetse n'ibindi bikoresho bija muri Uvira, bishobora kuba intambamyi ikomeye cancane. Rero bakaba bashize ko umuntu ashobora gucungera neza ivy'umutekano, ariko bakanavuga ko amakosa iyo yakoze uwo Joel ashobora kumupfungisha. Ivyo navyo no kubitega iminsi tuzobibona mu makuru yacu yo hanyuma. Nuko leta yonyegurura ca gitabo citwa igitabo c'igihugu kijanye n'ivy'intwari biri n'urwanya igiturire. Ico gitabo umuhisi Nkurunziza yagiye yagisinya, mugabo baca barakinyegeza muri presidence.
ico gitabo uno munsi nico kizokwerekana ukungene abasuma ababandi bagomba gufatirwa ingingo. Nico kizokwerekana ingene abantu badashaka kwerekana ubutunzi bo vyerekana. Nico kizokwerekana ibintu vyinshi bijanye n'intwari bereye no kugwanya igiturire. Turasabye mu ijambo mukuru w'igihugu aza gushika canke yashikirije canke azoshikiriza sinzi atubwire ico gitabo kandi nagenda babwire iyi kiri mu nkingi ya mbere yo muri ryambono kimwe bitangaje madorita niho bavuga ivy'intwari bereye biri no mu objectif niyo ari objectif ya mbere itangura mugabo nuno munsi kugira ngo ivyo iyo mbono ibi y'ukuri igomba gushigikirwa n'ikintu meje gushikiriza kijanye n'ico gitabo. Mu kanya gato cyane turaza kubashikiriza andi makuru atandukanye ari kuvugwa, turaza kubashikiriza ya nkuru twabemereye ku vyerekeye umukozi w'iperereza yashoboye gufatisha Rabine ndetse n'abandi bafatanywe benshi bavuze ku nkuru y'ukuntu iperereza ry'u Burundi ryo baryarinjiye mu Rwanda. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko mu buryo bw'idonido, turaza no kumva amajwi benshi muri buze kumvamwo amabanga adasanzwe. Vyose rero mukaza kubikurikira mu kanya gato iyo nkuru ndi kuyibategurira, tuze kubabwira uyo mukozi w'iperereza yashoboye ivyo ninde, ese byagenze gute operation yose. Hari inkuru twari twabahaye kare ariko tukaba hari n'ibindi twabemereye ko tuza kubashikiriza, vyose muraza kubikurikira mu buryo bw'idonido. Ibihe vyiza rero kuri mwese banywanyi bacu, ndabakengurukiye cyane mubandanye kudukurikira. Tuba dufise inkuru nyinshi zivugwa, amakuru atohojwe neza n'ahandi ushobora kuyaronka atari kuri ino shine yacu kandi yanyu YouTube mukunda, mugakurikira amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye. Ibihe vyiza rero kuri mwese, mu kanya gato cyane duhure muri ayo makuru. Ufise iciyumviro canke ivyo usiguza usobanuza, urashobora kutwandikira muri commentaire maze tukaza kubigaruka ko makuru yacu, hanyuma mubandanye kudushigikira. Ibihe vyiza, mu kanya duhure mu makuru.